singene biryoshe iyo ufise umuvyeyi singene biteye igomwe iyo kubonye akamwenyura naho woronka vyinshi wihebesheje uwawe wama wumva hari ico ubuze. Ndi dushime wa Gituro. Gituro wa ntabiriho wabaranyeretse wa so wiwe nawenzi si urukundo si gospel si yo y'igihugu si hanura ingingo n'imiryango si yo kugwanya sida imyaka yo kuja mu rukundo ni 18 ugacuja mu rukundo n'umuntu w'imyaka 60 none hari abasore mungana bakurondera wabenze abasore mungana abasore n'ababebe n'abana intimba hariho iyindi yitwa don't force love hajya niho bonera rero ku muntu yakinye gushika yaho abantu babona bimubonamwo muri vi sanzwe ya uhereye no ku zina ryayo izina ryayo ririsiguye ranaisiguye gufosinga rukundo ntaho bija n'ukuri ko araba rufosinga rukabahire gatangira fosinga rukugira bivuye n'ukuri nibaza ko ari bake ahubwo kenshi ubikomerekeramo ukabigiriramwo n'izindi ngorane utari witeze iyo uriko urafosinga yes ikiwa izo Chris yari yitwa Elvis nkaba ndi belle sœur wa Samia ariwe benshi bazikurikanya na shaka nyene banyanke gose ko niho nzomenya ko nabishoboye. Capital Center, where hard work pays off. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you're doing well, guys. Nariko turashima izina rihambaye ridushoboza kugira bino bintu bikunde again and again. Dukora entertainment twenyegeza kugira ibintu bigende neza. Tubashimira tunabakengurukira kandi ku rukundo muri ko muratwereka mu kugira subscribe muri benshi mukanadusharing ivyiyumviro kugira tubandanye tuba muri bwa bwiza. Of course ino ni Capital Center mukazi kayo ka buri munsi ni umuryango wagutse for sure ukorera muri entertainment uciye neza na neza mu mareresi no mu muziki. Amareresi nkuko mumaze kubimenya aca kuri Iseke Films aho baba bafitiye ibikorwa bimeze neza igishikiriwe akaba ari intimba imwe mu mafilme ari karabica bigacika muri Burundi canke muri sinema y'i Burundi babafitiye kandi n'igisata c'umuziki aho mushobora kugisanga kuri Capital Sound. Capital Center rero ikora ibintu byinshi cyane ikanakorera abandi harimo kubakorera amareresi gufata amashusho mu manza yaba amadiplome amadote amamariage birthdays n'ibindi byinshi bijanye n'amasanamu ariko kandi ntibigarukiraho biciye muri Capital Sound babakorera n'umuziki bagakora indirimbo utavyumva genderawe yitwa Isezerano ya Refuge Band muraza kwihera ijisho mwumve na muziki irimo n'uburyo baba babikoze canke murabe iyitwa ubuzima ya Audrey nayo nyene ihagaze neza nkuko twabitanguye muri uno mwaka duhagaze cyane muri films ari naho duhera dutumira abana bariya kugira tuyage twungurane byinshi entertainment ikomere uwo mfise uno munsi wewe harimo akabijya kuko muri sinema ariyo wamushira mu muziki hoho niho ari gusumba n'ahandi. She's the one and the only one of the beautiful queen we have ever in this industry. Yitwa DELICIA herself. Turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Umeze neza. Yeah, ni bon. Now. Nanje ndashima kabisa meze neza nta nukuntu no kwakira umuntu nka wewe umuntu azi kuririmba neza umuntu akora amafilm akaba n'umurundi kaza meze neza ngo ndeke kutaryoherwa. Umunezero wanje nahugera ntiwitege ndiko ndatwenga mu buryo wiyumvira ariko ni wantwenza ndatwenga. Sawa. So umeze neza ku rundi ruhande? Meze bien. Umwaka utanguye umeze gute? Meze neza. Ndashima Imana. Uvuze kumera neza uvuze iki? Bon. Singwaye. Ingorane ntizibura ariko uko biri kose umuntu akiri muzima.
tegeza gushima Imana ivyo gushimira Imana ubona ko umukobwa aba yanaja aberewe hasi hari bavyita gute ivyo birato sinana bitahura cyane ubwo bwoko bw'ibirato bavyita gute tube tubivuga kubera industry na entertainment no kuberwa birajana byitwa gute Air Force ya black waduga hejuru hariyo ikabutura nk'ibisanzwe agapira ni black n'isaha ni black uzi impamvu rero ndabigarutse ko byanteye kwibaza ibara girabura rishobora kuba rifise ikintu risigura kuri wewe Ufa kubyambara ukisanga wabyambaye kuko harimo n'akantu ko kujanisha sinzi nimba bariko barabibona usanzwe uri kunda byahuriranye ndakunda couleur noire mu buzima oya naheruka nkunda kubona nk'abantu b'inzobe nyinshi ugasanga nibo bakunda kwambara ibintu bya black wewe ntabwo wirabura gusa uri muri abantu twavuga ngo tubiri twompi ugaca wambara black simuze kutaberewe ndanivuze kubera ko waberewe ariko kucumenga ntibifitingana cyane n'umuntu yirabura canke afise tubiri twompi mba bidafitingana ndakunda couleur noire niyo mpamvu sinzi ko ari imbere cyangwa itambereye mugabo ndayikunda wumva nyene turikunda nkuko yes kabisa aba yabikoze ni nako biba bimeze mutubwire mumubona gute no mu rundi kazi drop your comment mutubwire uburyo muba mubibona dede kuri ko biratwengeje biratwengeje oya ibintu mvuze biratwengeje bigutwengereje bintwengereje he basi mu mutima niho bibere niho biba bibereye cyane natangwe nda kuvuga nzizina rimwe ariko wowe ushobora kuba ufise ubundi buryo wivugamwo wivuga ati ndi DELICIA irakoze na karorero sinzi ko ari ryo rya kabiri wo kwanaka wo kwanaka ugeze kubisokuru nka 5 ndaca ndaguha gift uno munsi ndumva ndi muri muhemo yo gutanga ama gift vraiment sinzi kugera kure nzi kugera kuri sokuruza wanje sokuruza genre gerageza twumva okay bavuga amazina y'ikirundi yego okay ndi dushime wa gituro gituro wa ntabiriho wabaranyeretse wa so wiwe nawenzi umva ukuntu abantu babura ama gift oya ndayironka nta bantu benshi bazi kugera gaho navuze ibisokuru bitanu pana ngo benshi navuze ibisokuru bitanu habura umwe gusa kugira gift twitwara kandi ntiwemva ntuvuye ngo baranyeretse wo kwa ntare ngo ntare wo kwa bagwira oya no wavuze nagerageje kuvugisha ukuri abonzi bose nukuva ugarukira kuri kane kwa sokuruza ariko uragerageza nivyo kweje benshi twayaza hari uwo ujyari numvise ngo na sekuru we ntawatse mugango arazi sekuru ariko sekuruza kandi uwo muntu ashobora kuba ari n'umugenzi wawe uzomubwira bitohoze umenya sokuruza gute sokuru atawuze ni nko kumenya sokuru papa wawe atawuze ni nko kumenya papa wawe utiyizi Voilà ukavuzene imbere yo kutimenya ni nko kumenya papa wawe utazi umwana wawe oya utiyizi wewe ego kubera bashobora kuba utanafise n'umwana ibaze nyine uyo muntu uzanga ataniyiza atazi ko ari n'umukobwa pe kiragoye basi ni hatari sana so bashobora kubona tukwakiriye nabivuze tumaze imisi tuzana abantu bari mu mafilms ariko wewe impamvu navuze yo kuri special guest uri no mu bantu bafise ingabire yo kuririmba shobora no kubwira abantu ngo urabizi bakava DICO turamuzi ibintu byo guhayagiza n'iki jewe ndinze nakubwira ikintu kiba gihari ikore mu gahogo nyabona wa mukobwa we utwereke ico wamaze imbere yuko twinjira muri film utwereke ico wamaze gitare ndayifise ariko no munsi si muri mudo kuyivuza uririmba uko uri kubiziho gitare je ndi mubi uzobaza no tubeje dukubita akantu kabisa come on nutubwire hari umuririmbyi hano ntirirwa ndavuga bigeze gutumira muri studio bariko bararecordinga ama live session kandi n'umuririmbyi akomeye hano aca avuga ngo amaze iminsi ngo agwaye grippe ngo yasaraye biranka biranka ko yinjiza we muri ivyo bibiri ntacu gwaye twage ntusaraye nta na grippe ndagufasha basi ntayo nzi yugira uririmbe niho vyonanirira okay nakandirimba kanuka nakibazo Singene biryoshe iyo ufise umuvyeyi singene biteye igomwe
Iyo kubonye akamwenyura naho waronka byinshi wihebesheje uwawe wama wumva hari ico ubuze DICO umpatarisha biragusha reka nari nasinziriye nari namaze no gusinzira pe sinzi n'umuntu ankangwe cameraman urangiriye na mukobwa mbega umukobwa wavyigiye he mwesingene mugutsimbiye gatevre mwumvise ijwi nuraja muri studio ndamaze kujayo uramaze kuri recording indirimbo yawe yaheze mu kabati indirimbo yanje umenga warayisasiye ko musi yasohotse vraiment ntirasohoka nako nivira ngo niza ndirimbo ziba zarabayeho basha gusanga iri kuri YouTube bisoma views 17 Yagasanga iri kwisede atanye muhira tereraho ayiraba we na bapisere wiwe n'abandi batabiwe nkuko niyigeze igira nukuvuga iracari muri studio ihinguka ego wow bisengira igishika cyo kuyumva y'urukundo gospel cyangwa uyu muvyeyi nkiyo wari kuraririmba ni y'abavyeyi genda nk'umuntu yarambesha kubera ndavyivugiye cyo byeme bon oya si y'urukundo si gospel si yo y'igihugu si hanura ingingo n'imiryango si yo kugwanya sida si yo kugwanya ugasanga ngo muze tugwanye sida reka baranaziduhembera reka wizo byibuka warigeze kumbaza akarimbo kavuga nk'ibintu byo kugwanya biturire canke sida oya ntako ndakompoza muri secondaire utukaturirimbira twumva oya ntako ndakompoza ariko nyene ndamaze ngira nko kukaririmbamwo nk'ama backing muri backing voice yes kore kutaririmbye urukundo mbona gwo kubera muri no ndirimbo yawe mu mesi zacu za kubona ngo coming soon canke nturagera sindagera kuja mu rukundo no kururirimba nararengeranya ahubwo kandi mbona unarurimwe nuno munsi reka kurengera no kubera sasotoziye biri ku maso biraboneka kandi si bibi mu gihe ufise imyaka uvyemerewe ikibi no kumera nka wa wundi nabonye hari nkuri kuri trend ngo ufise imyaka nimba ari 20 ngo akoranye n'umutama wa 60 bijya nkuru wayibonye nayibonye bagenzi banyu biba ariko baramwe nkawe ngo ni nk'ubu nkawe wasanga nawe wari uko nye mwabakobwa ni imyaka 20 ntakwije imyaka turahari muja kuri ivyo bon umwe wese nashwayiwe uri kuravuga ngo imyaka ngo 70 kandi nawe none nafite imyaka 20 imyaka yo kuja mu rukundo ni 18 ugacuja mu rukundo n'umuntu w'imyaka 60 none hari abasore mungana bakurondera wabenze abasore mungana abasore n'ababebe n'abana abasore n'abana Yesuwe n'abana nyene no kuvuga nk'ubu nka wewe hako ukunda umuntu muri mu rungano rumwe kukundira biriya bitabo oya sinkunda abantu bakuze cyane brem mugabo ukunda abakuze mugacari cyane oya umuntu akuze sikuvuga wanashaka ngo abafise imyaka myinshi umuntu ari mature ni ngira nko mu mutwe wiwe canke ukuntu yitwara ukuntu aba ari sérieux hari umuntu aba ari sérieux kandi afise imyaka mike ya uwo niwe muntu aba ari mature nkunda uyu mukameramani wanje wo mukunda kameramani no mbona menga wo nkunda bukebuke kubera iki bukebuke wewe kubera je ntari matire gose kuri urwo rugero oya DICO hamwe uko wobungana utoburi mature mu mutwe no bansaziye ubugwaye mu mutwe ahubwo oya nukuri kw'Imana abantu bose tungana je bari matire na muntu tungana gikini biye nibeza ko arakagorane ko mu mutwe hari umuntu tungana atona kwicarika nk'ubuwe ngo aguhanure bon nico gituma rero umuntu ari mature hataba ari imyaka nkaho uri macu sha aya ntawe nukuri ndakubaza akantu kanyereka yo kuri matire cyangwa utari matire ntupfuge mugabo ibirengeye cyane gose kwera ko naho ndi mature hari haho naragera kandi atavyo noronka nk'ubu hageze yuko wubaka imbere yawe hari abasore babiri bose
bakeneye iyo projet umwe ukaba umukunda cane gose ariko yagukunda bibayabaye uwundi nawe aragukunda gose wowe umukunda bibayabaye ninde wohitamwe muri abo babiri kugira kubera umugabo w'ibihe byose ubona hitamwe kaga ambera umugabo uwo nkunda cane hari impamvu umuhisemo yahe kubera ko umuntu ukunda ego wewe ukorera kuri emotion zawe ngo je ndamukunda iki naho yo gukorera amakosa ntavyubona urumva anakuvugishije vyonyene akanakwishura umenga ikintu cy'igitangaza akoze urumva ivyo bintu rero biraryana sana nta kintu kiryoshe nk'umuntu agukunda umuntu agukunda ariko naho nyene uraza kandi ko ndiyumviye aragukunda ariko wowe umva uramukunda ariko mugabo si cyane menga nivyo wihatira nk'igihe mu bana wasanga nakagiye to wari ufise karakuvuye mu ntumva kuri uko kwaye none ko vamwe gutankunda nikomvamo nikuri no kwihata uburyo bwose bushoboka kandi ashobora no gukora ibishoboka kugira nawe arukurememwe abikubibemwe ya nico gituma rero vyoroshe ko ubana n'ugukunda pahapaho y'ukunda wa mukobwa ashobora kuba ari matiye saje nta nyishu fise muri byo bibiri ahubwo je nkunze insiguro gusumpaye mugasinzi ni nkuko dushobora kuzana Monia akabivuga ibindi niko dushobora kuzana ubundi akavuga yindi side umwe wese bivana nuko abazungu hari n'abantu babumva muri bahubwo ari bo biburukundo ubwo baza kuronka akaba ari feedback gusumba ko bo baruba bibamwe urumva uwo ni wewe uwo ujya wavuze ijya nsiguro watanze niyo yiwawe kabisa birumvikana cyane ni mu muziki ndagushimira cyane akantu mba wadukubise nibaza ko babikunze twibuse cyane twinjire utabyumva kandi uza havureka gusohora amarubo mubibaza ngo ntuzi kuririmba ubizi tubwizanye kuri ninje wa mbere nkubwiye ko uzi kuririmba oya ikinyoma n'ikiganiro cyo gihagararira oya si wewe mugabo ni hamwe nakubwira umuntu wese ahahagaze abahazi jewe ndazi uko ndirimba ndazi uko mugenzi wanje Monia aririmba ndazi uko DICO aririmba ndazi nuko memara no vuga abantu bazi kuririmba tubuzi bambere turazi uko baririmba nico gituma rero mvuga jewe aho ndamahagaze ndahazi nukuvuga ni wavuga ngurazi ko kuririmba ngo cyane uzoba umpatarishije kandi ni wavuga ngo ntavyuzi naho nyene uzoba uriko urambeshera aho magaze ndahazi twigira aho uhagaze muri sinema umuziki twarenge cyane ndashaka wibutsa abantu ibikorwa bya film maze kuboneka namwe imbere yuko tugera ku kigezweho uno munsi bwari bwo bwa mbere ukinye muri film nibwo bwa mbere ubonekanye mwa bino bikorwa canke hari utundi tugwi wigeze gucamwa kera oya si rya mbere ariko film ngira noba narabonekanye cyane niyi intimba hariho iyindi yitwa Don't Force Love na kinya gasene gato dusene dukeya sinzi ko naba narabonekanye cyane iyindi hariho filme yitwa umwanya ego iri kuri channel ya Bella Officiel nayo narakinye mu masene menshi ariko nayo narayikinyamo nizo maze gukina biba byumvikana cyane gukina mu bikorwa nk'ivyo biriko biraba byinshi nubwo bitaraba byinshi cyane kugira baguhamagare kuko hari abantu hano bariko barahamagara abantu bakina amafilm kubera ko yabonye ico bita physical appearance canke muonekano uko umuntu ababonekana nkabona gusa ngo DELICIA ngo afise inyuma heza na karorero urantunga ukabona yuko uwo muntu menga araza gufitinga ibikorwa byawe atwenga neza nkeneye umuntu atwenga umva gapfa kugushiramwo muri wewe wiyizi hari ingabire wari wumva idudubiza muri wewe yo gukora amafilms bon ego narabikunda naravyiyumvamwo narabikunda iyo nabanda bikunda sinari kwemera kubijamo ndabikunda cyane wari umaze kurota wabigiyemo canke wavyisanze ubitangariramwo kenshi narabirose narabikunda ya wakuze ukunda umukinyi wa filime uwahe hani wacu nakuze umuntu nakuze nkunda hano mu Burundi kuva nkiri umwana pana ubu ndi umwana umuntu nakuze nkunda Mugisha
Mugisha namukunda kubera genre hore yarafise kubera kujya kuna bari hore zibabaje iki ariko acting nakunda ujya mu mama yamufata nabi ujya mu mama na acting yiwe yaranyica sana ujya mu mama n'igiheko ujya mu mama ararenze nukuri yo cakwica sina wa mbere umuvuze n'abantu maze kwakira n'abaravuze je mama yararenze ukaza n'igihe bintu yakinye yabiguyemwo hamwe aja no gusuma bakamwiruka ko mu isoko bavati kubita umuntu hajya niho bonera rero ku muntu yakinye gushika yaho abantu babona bimubonamwo muri vi sanzwe ya okay ufatiye kuri we urabona yuko uzohava ugera ikirenge muciwe canke unaharenge cyane gose cyangwa wamaze no kuharenga oya ariko tuvuga ibintu muri kubu kandi byaramaze no oya nukuri aho nshaka ntaho ndashika iyo ushaka kugera ku kintu rero hari intambuko hari ibintu ukora kugira ubigereko nk'ubu uri kurikorera ko gute kugira uzogera ahantu hanini hahandi urota nyine ko ari kwameliora ukameliora ukumviriza abagukurira muri acting ko hari abadukurira batuhanura batubwira itwaruku muri acting naho witwaruku nibaza ko rico gihamuga kurikiza ivyo bakubwiye nibaza ko bizogenda neza wow birumvikana cyane aho hari kera uno munsi ninde ubora bate uyu jama na mukubari umuntu ari karabigukorera neza uno munsi kabisa no munsi tuvuge babiri menga ntavyo korohera ruhande rw'abagore rw'abagabo duhere ku bagabo ku bagabo quel est ton acteur préféré un acteur ku ruhande rw'aba masculin Sabasi Sabasi acting sinzi ko nihenze mugabo umenga ni wari kwaranza mu bwambere erega uwo ni wewe ni wari kwaranza mu bwambere ya gusurinze ku downloading kubera ko nk'ubu mu maso yanje haca abantu benshi ababizi rega mu maso yanje si Sabasi gusa ni benshi nukuri ni benshi uko ndabona ba Chris bahaciye Chris na warabizi Ray yarabizi cyane hariho Ivan yana yotakwica ni benshi ntabona barengira ntarabona umara kabisa no ku ruhande rw'abigeme naho Havele vraiment arabizi urabona ko abikora nyine abirimwo bien Kanyana acting yiwe hariho ba Mimi hariho washaka kugeza abo ni benshi nabo wa mbere se ko namwumvise kuri wewe uri kuravuga ati abantu berekana bikora neza baba bakwiye uhavusanga waba bamaze bose kabisa so iyo umuntu ariko arigisha hari inyigisho ariko aratanga nawe nyene zibanze zihagera impact kuri we zikaba zifise ikintu camukoreyeko filme wabonekanyemwo abantu baranagukundiramwo novuga Don't Force Love nubwo utabonekanyemwo ibice byinshi hari ikintu yagusigiye we nka message kuri wewe hari inyigisho yagusigiye uravuga ati ino filme nubwo iri kirigisha abandi hananjira nkorera itegeza kunyigisha uhereye no ku zina ryayo izina ryayo ririsiguye riranayisiguye gufosinga rukundo ntaho bija n'ukuri ko araba rufosinga rukabahire gatangira fosinga rukugira bivuye n'ukuri nibaza ko ari bake ahubwo kenshi ubikomerekeramo ukabigiriramwo n'izindi ngorane utari witeze iyo uri kora forcing yes niyo nyigisho wakuyemo bon ahanini niyo yego n'ukuri kuda forcinga gukunda kumva yuko woba muri bya bihe umuntu utamuhatiriza ahubwo nawe amukabibamwe kubera ko nawe nyene abyiyumvamwe apana gufata ibintu umuntu atiyumvamwe ibintu ngugenda ufata ibintu ubimutsindagire ivyo bintu ntaho bija no kuri
birumvikana cyane kabisa umwe wese afite message yakuyemo iyo ni imwe muri nyinshi wabonekanyemwo kandi ni imwe mu bikorwa bya Iseke Films twihuse cyane tugere ku yuno munsi ndavuga ngo niko kabebe niwe mugenagezweho niwe mushitsi witeka intimba nshobora kubivuga nkabivuga kutariko for sure wibutsa abantu buryo uri kurayikinamwo urinde kuko kwagamaje tuvuga umuntu yitwa DELICIA ushobora gusanga muri film ateko wagarutse witwa ushobora gusanga hari indi character canke wundi muntu yeka araboneka namwe atacafana na wundi babonye muri mu mwanya yindi mu mwanya ego babonye muri Don't Force Love akaba ari uwundi muntu bibutse muri intimba dumuntu mubi cyane ningene bitakubera kuba dumuntu mubi cyane abantu basigaye bananyanka bantu ntimunyanke n'ukuri jewe ndi umuntu mwiza banyina abantu mu mwanke cyane murushirize ku mwanka cyane DELICIA n'umuntu mubi oya n'ukuri nakinye hore y'umuntu mubi nakinye nitwa Tonya nakinye ndi mushiki wa Izo Chris yari yitwa Elvis nkaba ndi belle sœur wa Samia ariwe benshi bazikuri Kanyana nkabanyene nari umuntu mubi vraiment n'ukuri muzomba barire ibintu muzobona n'ukuri sikomeze genda umwana mwiza DICO ntubize Just ndo mwana mwiza gadiko cyane amasaha 28 je tuba turamarana tuzomarana amasaha 28 ego aho tuzoba turi tuzova ndababwiye ati wa muntu n'umuntu mwiza canke ni mubi kandi uzocuza ubivuge oya je umuntu ndamushingira intaho ko ari kabisa ariko gusa mu mwanya muto tumaranye nabonye uri kind uri umuntu mwiza wo kubana ufise uburyo yagisha abantu nta kibi ndakubona ko kabisa kukabe nkako ujya muntu nkuko uri kurabivuga n'umuntu wo muri film n'umuntu abakeneye gutanga message yambaye ijyashusho muga mu buzima busanzwe ntibabivuga yuko ari kujya meze nubwo hari indi philosophy tayi ubwoba ivuga yuko kenshi byo mukina usanga ari byo mwabayemwo cyangwa ugasanga mwimirije kuzobibamwo ibaze nko mu gihe bijya bintu wakinye byo baba bizogushikira sha ntavyo nifuza n'ukuri ntavyo nifuza niyo mpamvu abantu ngo basenga iyo bahejeje gukina ibintu bibi ngo baca bagenda babitaramuje bakabisengera ati nyagasani Yesu n'ubundi duhora dusenga duhora dusenga kugira mbidufate ariko kandi namanye n'umusaza no muri jende yitwa Kaposho arambwira ngo n'umuntu afise ubumenyi bwinshi muri cinema arambwira ngo iyo ukinye ikintu usanzwe ushoboye mu buzima busanzwe nta kidasanzwe dufate nk'ubu nka wewe ukaba dufate usanzwe uvuga amajambo menshi mu buzima busanzwe bashaka gukinisha uvuga amajambo menshi nyene ataho nta bantu n'umuntu niyo barabira ubuhinga bamugiye bagukinisha bavuga ngo vuga ubujambo bwishi kandi mu buzima busanzwe utari usanzwe uvuga ayo majambo ariko maze gukina ukabitora ayo majambo ukayavuga ari menshi niho bavuga ati wow DELICIA is the best she's the best actress yabitoye kuko umva bamwambitse y'undi muntu arayishoboye kandi atari ko yarameze rero we nawe nimba warabishoboye ukaba uri kuraba umuntu mubi batera ibyatsi aho uciye ahubwo baguha ibihembo baguhe award abame award umukinyi mwiza w'umwaka urakemeye ko umwaka akumwaka sinzi ariko niba bandanya gutwara neza ukanakina why not birashoboka yes ariko ico namaze kubona co nyene abantu batanavye neza abakinyi reko barabonekana mwa bino bikorwa uno mwaka wa 2025 umukinyi w'umwaka ashobora kuzana na hano hantu haba mu bagabo canke mu bakobwa murabe neza bana sawa abantu baba bari mu kazi kabisa so nk'umwe mu bantu bariko barakina muri no filme bibonekana yuko nyene uri kuragira igikundiro kubera kugira igikundiro muri filme bitandukanye n'ibyo bagutuka ngo wakinye nabi ahubwo kuba abantu bari kurabona ibyo urimo nuko ba wagize igikundiro nk'umuntu bari ko baribonekanamwo wayakiriye gute ugeranije n'izindi nyinshi wagiye urabonekanamwo iyi niyo ya mbere maze gukina nyene amuvuga hariho film ukinamwo bivanye na hall office ukabona uriko uragerageza même si utoba uriko urabishobora cyane mugabo ukabona uriko uragerageza bariko baragushimira uriko ubikora bien biraryoshe ni intimba vraiment no kuba intimba ni nka definition yawe muri kariyere yawe ushobora kuzitwa nk'imwe muri filime zakudefinishije zikwerekana neza icuri cyane gose uravye uburyo bariko baragukinisha urakenguruka kuko hari umuntu bashobora gukinisha ibintu akumva we yashaka gukina ibindi kugeza kuno mwanya ubona ikintu ushaka gutanga ari ico uriko uratanga bon aho nakuye ko aho nshaka kugera naho ndashika uko ndabishaka bien ariko
hole ndiko ndakina nukuri irangyohera kuko ni ya hole ukina navuga nti ukina hamwe uvuga ati nimba nabishoboye wowe nyene uramenya ko wabishoboye cyangwa utabishoboye ukamenya aho ukosora kuko ko wegizamina ukorakina cyane gose ariko rero gukinisha kujya nubwo biruko ndagwenda garutse ntubona ko menga rimwe baba bashatse guteranya na societe bikakwerekana nabi ukamenya nyine abantu bava banakwanga kandi utari kumeze oya nukuri ntaco bitwaye societe nuvuga nti rega kugira irindi kwanga ahubwo nshaka nyene banyanke gose kwa niho nzomenya ko nabishoboye witwe intuze intare y'ingore hari abantu bagokena amafilm ugasanga ntare y'ingore ofete y'ikintu wagikinya ukumva umuntu akubwiye yo kumbe umeze kurya umenga uri inzigo vya vrai iki urumva ati quand même naragerageje ivyo ihole bampaye umva naragerageje kugira okay birumvikana cyane indoto zawe ni nini nkuko navyumvise burya hari abantu bafite indoto bavuga ati bana je nubwo ibintu no bamenga ndiko ndabikora nkeneye no kurenga hano ni hehe ushaka kugera muri kariyere yawe nubwo waravuye no muri Iseke Films shaka kugera kure no kure kawaida umuntu ategerezwa kushaka kugera kure kure hawe rero ni wari umuntu avuga kure ari mu Burundi akumva ni muri Burkina Faso oya hari umuntu uvuga kure akabona Australia yajabutsa amaosea wowe kure yawe ni he muri film ni kujabuka amaosea nyene nawe ushaka kujabuka za Atlantic ugwe za USA za niho ko uvuze ngo kugarukira ngo mu Burundi ngo mbe ngo umukinyi wa mbere mu Burundi ntibikwiye quand même kuba international Jide kuviza indoto zikaze rega benshi nizo bafise sinibaza ko hari umuntu avuga ngo shaka ngo kuba umukinyi ngo mwiza wa mbere mu Burundi oya international hose ugereyo hari comment nabonye ahantu kuri wewe ivuga ngo uno mukobwa ko kuririmba abizi no gukina filime akaba abizi ubwo kimwe n'ikizohava gitangira ikindi bikarangira atana hamwe afatishije ntabwo bugira kuri kino kintu nawe mu muziki tukazoba tutakubona neza ntugereye aho washaka kugera muri filime ukaguma hagati na hagati uzobimanaginga gute ni inyenyeri zibiri zegeranye ariko zigoye kudugana ari zibiri ya oya kawaida nimba imana yoba nyene yarampaye izo ngabirana ari zibiri nyene ari zibiri zizodugana tu izokoroka zobatayo nkomeyemwo cyane zobatayo wa office bibaye ngombwa ko ufata ingingo no munsi ugahitamwo imwe muri izo nyenyeri zibiri wokurikira yahe sha byose ndabikunda iki bibazo nke kutacumvise ko mpeba kimwe yego ukabandanya n'ikindi wohe bicahe ukabandanya iki muri ico gihe nibaza ko byovanana no muri kimwe aho mpagaze aho ngeze donc ko sinibaza yuko nkiri kuko ndabikunda byose ndakunda acting cyane ndakunda no kuririmba cyane